Ndabaramukije inshuti bakundwa dusangiye urugendo rwo kuja mw'ijuru. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo aganze imitima yanyu. Ndanezerewe rwose kongera gufata kano kanya nganira namwe ijambo ry'Imana. Rero Yesu akumpera umugisha no kubona wahisemwo uru rubuga canke uyu muhora w'ubuzima bw'umukristo, akaba ariho bitumbereza kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Yesu Kristo akumpezagirire, akumpe ivyo umutima wawe wifuza. Muri ino video itari niniya cane tugiye kuganira ijambo ry'Imana, cyane cyane tuganire ico dukwiye gukora iyo twatoranijwe n'Imana. Imana imaze kuguhamagara, umaze kurobanurwa n'Imana, umaze kugira ubuntu ukamurikirwa n'ijambo ry'Imana, ukakira agakiza, ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Mbega ubu ukwiye gukora iki? Mbega jewe mba nkwiye gukora iki kugira ngo iminsi yose nzomara nkiriho hano mw'isi ngume en contact nziza n'Imana, ngume mfitaniye imigenderanire n'Imana, ivyizigiro vy'uko nzobona Imana bimwe mu mutima wanje, bimpe kunesha amagorwa, amaganya, kwidodomba, kumva ko ntazoja mw'ijuru. Mbega mba nkwiye gukora iki? Ni iki tugiye kuraba. Mbere y'ibishobotsi turaza no kuganira icyatumye uhoraho adutoranya ico n'igiki. Ese nuko twari tubibereye? Ndabizi ibi byose ndiko ndavuga usanzwe ubizi, ariko nibihangane tuganire rino jambo. Bibiliya ivuga ngo uko ya minsi bishiriza kugenda ngo natwe ntiduharuruke gukoranira hamwe. Tugiye gusoma amajambo y'Imana twifatikije igitabo ciza ca Bibiliya, amajambo ari mu gitabo ca 5 ca Mose cyo gusubira mu vyagezwe, igice ca 4 dusome duhereye ku murongo w'9. Haravuga ngo ariko kimwe gusa mwiyubare, mugire umwete wo kwirinda mu mutima, mwoye kwibagira ivyo amaso yanyu yiboneye, vyoye kuva mu mitima yanyu imisi yose muzoba mukiriho, ariko muze mubimenyesha abana banyu n'abuzukuru banyu. Amen. Uyu murongo w'ijambo ry'Imana, burya iyo umuntu yahamagawe n'Imana ukagirirwa ubwo buntu, uri hariya mw'iborero ry'ivyaha, uri kure atavyizigiro ufise ivyo vya kazoza canke ivy'ibiri imbere, ariko ukagirirwa ubuntu ukamurikirwa n'ijambo ry'Imana, ukakira Yesu umwami n'umukiza. Ikintu je numva twoganira nukutibagira ico amaso yawe yabonye, nukutibagira ico wumvishije amatwi yawe ukacatura ukacizera. Biratuma uguma uri stable canke uguma ushinze neza mu gakiza udahugumba. Ni kuvuga ca gihe wahamagarwa, ca gihe wakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, wari ufise ibitumye ukizwa, wari ufise impamvu itumye ukizwa, wari ufise impamvu itumye wakira Yesu, wari ufise impamvu itumye wemangira Yesu. Uko kuntu wavyumva, ico kintu cabiguteye, wari ukwiye kutacibagira. Sinzi ngo bwabaye ubwoba bw'urupfu, sinzi ngo ni ijambo ryavuze rigakora ku bugingo bwawe, ariko uko biri kose wari ukwiye kutibagira ihamagarwa ryawe, wari ukwiye kurizirikana uko wari uri kiriya gihe ukabigumana n'Imana. Ngaha ijambo rivuze ngo ariko kimwe gusa mwiyubare, mugire umwete wo kwirinda mu mitima, mwoye kwibagira ivyo amaso yanyu yiboneye, vyoye kuva mu mitima yanyu. Ahandi Pawulo yavuze ngo kuko twe tuzi abatwigishije. Bisigura iki? Bigumize hafi yawe woye kuvyibagira uko bagenda, ugende nkabo. Mbere Bibiliya ivuga ngo twitegereje ngo amaherezo y'ingeso zabo tubigane. Ibisigura iki? Bisigura ngo ya discipline wigishwa canke ya ndero yo kubaha Imana wigishwa mu matangura uyigumane, uyigumye, ntukayirekure, ntukayite, ntukibagire y'amajambo wigishwa bigatuma uza kuri Yesu. Za nyigisho wakira ubwa mbere zikakuzana kuri Kristo Yesu, ntukazite. Mbere Pawulo yavuze ngo niyo haza abandi baza bakwigisha canke batwigisha ibinyuranye n'ivyo twumvise, ngo naho boba ari babandi bakwigisha mu bwa mbere, bakakwigisha ibinyuranye na vya bindi wigishwa imbere yo kuza kuri Kristo Yesu, barakavumwe. Rero bantu b'Imana, tugeze mu minsi igoye aho umuntu ashobora no kuvuga ijambo ry'Imana agombye guca amahera. Mugabo icyo ngombye kukubwira muntu w'Imana uriko uraja mw'ijuru, ufatikanije n'urugendo rwo kuja mw'ijuru, twoye kwibagira ivyo amaso yacu yiboneye n'ivyo amatwi yacu yiyumviye, ahubwo twirinde mu mutima, duhoranire ukwera mu mutima, hama ivyo twakiriye tugume tubivomere mu gusenga no mu kugira ijambo ry'Imana no mu gukoranira mu makoraniro y'abera. Nivyo biba bidukwiye. Nagombe ndabereke ku murongo wa 33 na 39 havuga ngo
nuko uyu munsi mubimenye mubishire ku imitima yuko uhoraho ari we Mana mw'ijuru no mw'isi atayindi, kandi muze mwitondera amabwirizwa yiwe n'ivyagezwe vyiwe ivyo mbagera uyu munsi, kugira ngo mube mu vyiza mwe n'abana banyu bazovuka hanyuma, kugira ngo mwame mu gihugu uhoraho Imana yanyu yabahaye kugeza ibihe bidashira. Iri naryo ishobora kurivuga kwiki? Imana iranezerwa iyo twagumije ico twakiriye mu matanguro. Imana irahimbagwa rwose iyo tutibagiye ihamagarwa ryacu, ariko tukazirikana ihamagarwa ryacu, hama ivyo twakiriye tukaca tuvyigisha abariko baradukomokako. Kuvuga yavuze ngo abana bacu ngo n'abuzukuru bacu, tukabibigisha nabo bakabimenya, bagakura bazi kubaha Imana, bagakura bazi gutinya icaha ico ari cyo, bagakura bazi Imana yabo iyo ariyo, bakayubaha bakayigendanira. Nico kiba kidukwiye. Hariho kuzigama ivyo twakiriye, ariko kandi hariho no kubihererekanya. Umuntu akabihereza abana biwe, nabo bakazobiha abuzukuru biwe, hama ngo bakabaho natwe tukabaho twese hamwe twitondera amabwirizwa y'Imana n'ivyo yihanikirije. Bizotuma tubaho tunezerewe, turi dufise amahoro, ngo tuzobona ivyiza iminsi yose tuzobaho tuzomara tukiriho. Ari numva no kwankuraje umuntu wese yakiriye umwami Yesu, akamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe, ntukamuharuruke, ntukarambirwe, ntugatenzukirwe, by'ukuri ntugasubira inyuma. Woye kwibagira ivyo amaso yawe yabonye, cya gihe wari urwaye Imana ikagukiza, cya gihe wari wishwe n'ivyaha Imana ikabigukiza, ikagutabara ivyaha ukaba umuntu muzima. Woye kuvyibagira, hari inkomezi nyinshi zatumye uva mu vyaha, woye kuzibagira, ahubwo ako gakiza wakiriye kavyaza umusaruro uhereye mu bana bawe, mu buzukuru bawe, mu bagenzi bawe, ugahererekanya n'abandi. Abantu bakure bubaha Uhoraho, abantu bakure batinya icaha, abantu bakure batiyanduza, abantu bakure bazi ko umwami wacu Yesu Kristo ari hafi kugaruka. Yesu Kristo abantu umugisha. Wakoze guhitamwo nko gukurikirana ubuzima bw'umukristo, wakoze gufata kano kanya uri kurumviza na audio. Uhoraho akumpezagirire, Uhoraho akumpere icyo umutima wawe wifuza. Umwami wacu Yesu Kristo aguhe umugisha.